jewe ko nibaza icyo gisuma cya mbere bakinzaniye kubera ko yibye ntatangure kuza gusaba je nomubwira kubera icyo utatangiye kuza kumusaba urebe ko akwiba urumva avuga ati jewe naramusabye aranyima noca amenya urubanza ndamucira noca ntangira kumujyana mu gasho kubwira ingeso yo kwiba igabanuka bo uwo musuma wa kabiri nawe yari yinjiye mu nzu hari igihe ashobora kuba yinjiye afise imbugita uko kumwivuna rero biroroshe kubera nawe hagiye amurwanya yaca amwica urumva rero baraje kuguhamagara bati jewe wari karandengera uku baraza kari iyo n'amatati ariko iyo baguhamagaye bati ibitoki byanje byose yatemaguriye hasi arandengeye n'akarimba araranduye ico ni icaha camaze kwinjira rero ni ibintu byo kugenza buke buke ukamenya uti amatati ameze gute icaha kimeze gute umugabo n'umugore ngabo barafuye ibyo mu rugo barabishwaniye murabizi ko ari ibintu bigenda biraduga uko iminsi ihera harabamo gushwana hakabamo n'umunsi gushwana ejo hakabamo gushwana hirya y'ejo umwe agatora imbuga itagakubita uyundi hagiye mu icaha byahereye mu matati mugabo hagiye mu icaha sivyo hama kenshi icaha cinjira cahereye ku matati mu bitahura icaha cinjira cahereye ku matati iyo amatati sivyo atatorewe inyishu kenshi bibyara icaha. Aba ni bamwe mu bakenyezi bo mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Cibitoke. Aha rero bariko bagira ivyigwa berekana ingene bofata ingingo mu gihe baba bashikiriye ubutegetsi. Aha rero bakaba basabwa kwitoza no kuja gutora. Ibi rero babivuze mu gihe bari bamaze iminsi 3 mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje kugwanira imibereho myiza n'iterambere. Aha rero inyigisho bakaba bariko bazihabwa na Dusenge Anike, akaba ari we bari bamaranye iminsi 3 ariko arabigisha. Aha rero iryo shirahamwe rikaba rifashwa na ambasade y'Ubufaransa mu bijanye n'uburyo. Reka twumvirize Dusenge Anike ibibazo avuga ko bahuye nabyo canke aho yoba yarorohewe mu gihe ariko arigisha izi mboneza zo mu ntara ya Cibitoke. Nitwa Anike Dusenge, nkaba natowe nari no shirahamwe nk'umuntu yoza gutanga inyigisho kuri bana bakenyezi bo muri province ya Cibitoke, kugira ngo ndabigishe ku bijanye no kubahimiriza mu kuja mu ntwaro zijejwe gufata ingingo. Aha dushatse kuvuga nko mu gutora no mu kwitoza, cane cane muri aya matora y'abakuru b'imitumba. Yego mu vyigwa mutanze haraheze iminsi 3, haraho mworohewe haraho mwagumiwe? Novuga yuko twarorohewe kuko twari dufise abakenyezi b'imboneza, abakenyezi bamenyereye kuvuga, gushikiriza ijambo, abakenyezi bicara bakiga, bakumviriza ibyo bize kandi bakabishira ku muzirikanyi. Ego novuga hanini yako tworohewe, byagenze neza. Turabishima. Ahanini mu byo mwaganiriye bavuga ko ari kubera iki badakunda kwitoza mu matora nk'abagabo. Ikintu batubwira cyane batubwiye bati hari n'igituma abakenyezi dusanga tutitabira kwitoza canke gutora nk'abagabo, ni kubera kutamenya ko tudafise inyigisho zikwiye ngo tumenye nk'abakenyezi ko natwe turekuriwe gutora no kwitoza. Dufise vya bintu vyuko abakenyezi tuzi ko umukenyezi ari wo kuguma muhira, ari wo kurima, ari wo guteka, ari wo kuvyara no konsa abana gusa, ariko ntituzi ko n'abakenyezi ntitwari tuzi ko n'abakenyezi dushobora kuja mu ntwaro natwe tukagira ico dushikirije. Rero abakenyezi hanini no kutamenya n'ubwoba n'imigenzo
ibakumira ituma badashobora kumva ko boja mu ntwaro nabo bagakora nk'ivyo abagabo bashobora gukora. none mu vyigwa mwariko mubaha hari impanuro mwabahaye mwaraberetse ineza yo kwitoza n'ingene vyomera? Neza cane twaraberetse yuko umukenyezi afise uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Twaraberetse ko abakenyezi bashobora kuja nabo nyene mu ntwaro zifata ingingo, ni naho cane cane agateka k'umukenyezi kazokubahirizwa, niho n'amabi y'abakenyezi azoheza akaranduranwa n'imizi, kuko hazo harimwo abakenyezi muri abo bajejwe gufata ingingo. Abakenyezi ntibari baserukiwe ku rugero rukwiye, kuko murabitsi ko hariho abari batanu ku mutumba, wasanga umukuru w'umutumba ari umugabo, icegera ciwe ugasanga ni umugabo, ugasanga umukenyezi azoza kuza ku rugero rwa gatatu canke rwa kane canke rwa gatanu. Nta na rimwe wasanga nk'umukuru w'umutumba ari umukenyezi hama agakurikirwa n'umugabo, canke ugasanga n'icegera ni umukenyezi. Kenshi wasanga abakuru imitumba ari abagabo. Bivanye n'ingisho twabahaye turiteze neza, kuko nabo nyene barabitwemereye, turiteze ko n'imiburiburi mu kibanza ca mbere canke ikibanza ca kabiri tuzoronka umukenyezi ashobora kuba umukuru w'umutumba, no mu vyegera vy'abakuru imitumba tukaronkamwo abakenyezi. Turizeye neza yuko bizoshoboka, kuko abakenyezi bararonse inyigisho zikwiye, kandi baratwemereye ko bagiye guhaguruka nabo nyene bakitoza bakaja mu bandi bafata ingingo. Mbega harimo n'abagabo nta makenga boba baragize ati mu gihe umukenyezi yokwitoza akaba nk'umuntu w'umutware akaja mu matware atarashobora kugaya umugabo akamusuzugura, ayo makenga ntayoba yarabonetse? Ayo makenga ntiyabonetse na gato. Abagabo dufise ngaha muri zino nyigisho barashigikiye cane abakenyezi, baratubwira bati turifuza na twebwe ko n'abakenyezi baza kudufasha. Harimwo umugabo yaradushingiye intahe aratubwira yuko afise umukenyezi bakorana n'umukuru w'umutumba, kandi ico yabibonyemwo vyiza, iyo hagize abakenyezi bagira ingorane bagatinya kumwegera nk'umuntu w'umugabo ngo bamubwire ibibazo bagize, baca begera urya mukenyezi w'icegera ciwe bakamubwira ibibazo bagize, nawe agaca aheza akaza akayimushikiriza, bagaheza bakavyigira hamwe. Barabona rero nabo nyene akamaro k'abakenyezi ko boja kubafasha nabo nyene bakaja mu ntwara, kuko hariho ibibazo biba biraba abakenyezi nabo bibagora guheza gutorera inyishu nk'abantu b'abagabo. Bamwe mu baronse inyigisho barazishima, mbere bakavuga ko bagiye kuzobishira mu ngiro, kuko ngo bagiye kwitoza ku bwinshi. Nanje nitwa Nimbona Eveline, nkaba mba ku mutumba Rusiga. Yego Nimbona Eveline, muhejeje ivyigwa mumazemo iminsi 3, hari ico mwakuyemo? Ivyigwa tumaze mu minsi 3, ahubwo n'ukuri vyaje rino shamwe ryaje rikenewe ku mitumba yose, kuko abakenyezi twari dushoboye ariko tukaburaho twiyagurira, tukaburaho tuvuga ijambo, ugasanga umukenyezi arahohotewe ntagira ikintu na kimwe agatinya, tukamana ubwoba. Abakenyezi kandi dushoboye. Ahanini mwariko mwigishwa ibyo gutora no kwitoza, none wumva ugiye kuzohava wubaka kwitoza canke no kuja gutora? Jewe aho nyene ndakwariye, jewe naritojeje muri uyu mwaka, nitojeje bari abagabo 21 ndi umukenyezi umwe. Barashira kwiterabwoba ngo none wowe uri umugore umwe bashaka kwitoza mu bagabo bangana gutya. Nanje ndavuga jewe ndashoboye, ntegerezwa kwitoza, ca nditoza. Nukuri narabaye wa gatatu, kandi ndibaza aho kuri uwo mutumba aho havuyemo umukenyezi, ico gihe harabaye ihinduka rwose, kubera abakenyezi baraduhohotera, ntihagire n'ijambo dufise ku mutumba. Ariko ubu n'ukuri abakenyezi turashoboye, ni hamwe abakenyezi twikumira, ntitwabona iyo turiko turaja, twabona yuko ko abagabo bagashaka aribo dushira imbere muri vyose, mugabo natwe dushoboye. Ego none aho mugire mu mabanga hoba hari abakenyezi babitura ku bwinshi kurusha aho bokwitura abagabo muravye? Ubu ku mutumba twebwe iwacu muri Rusiga nukuri hari ikintu cahindutse, kubera abakenyezi ntibari bazi umugabo yaramukubita cankwe akamuzana ku wundi mugore, ugasanga muzaniye ko umugore
abagore babiri barondeye itunga ntagire n'ico avuga mu rugo, ariko ubu baraza abakenyezi ari ufise ikibazo canke umugabo agacaza akatwegera akatwara kandi tukamwereka iyo dushobora tukamuherekeza no mu nzego, hanyuma bakamutunganiriza kandi agasubira mu rugo agatora n'ibintu byose umugabo yari yaratwaye byose bikagaruka muri urwo rugo rw'umugore mukuru. Ico kintu vraiment ni ukuri bogishingira n'intahe ku mutumbi wacu, ni ukuri hari ibintu byinshi byari bihari, ariko ubu kubera aho babonye ko abakenyezi dushoboye n'izi nyigisho zaragize ico zitungura mu bwenge twebwe abakenyezi twaribuha, twarabona yuko umenga ntidushobora kuja mu bandi, ntidushobora kubona yuko ko twoshobora kuja mu bintu ibyo aribyo byose abakenyezi. Hariho abakenyezi badafise nk'icyo cyumviro cyanyu cyo gutora no kwitoza, hari akamo batera, hari impanuro. Ubu duca tuja ku mitumba tugahimiriza abakenyezi aho bari bose, nibabone yuko abakenyezi bashoboye bategerezwa kuja mu matora, ahubwo ubu mbere muri aya matora ya 2020 dukeneye yuko abakenyezi imitumba yose mu basegiteri mu ntwaro mu bamustaneri abashinga amateka no mu president bategerezwa kuba abagore benshi, tukavyumva yuko ko dutegerezwa ko dushoboye. Je nitwa Azera niyo nkunkaje naje kumva ku mutumba wa Manege komine Mukwi agacimbira ubucutsi. Yego murahejeje inyigisho z'iminsi 3 bakuye mu jewe cyane icyo nakuye mu nyigisho noba cyamfashije nuko mu bisanzwe nahakuye ubumenyi kwingera umukenyezi ashobora gutora no kwitoza. Ibyo kare ntawari ubizi, ntwari usanzwe ubizi? Narinzi bike kuko mu bisanzwe narinsanzwe ndi mu ntware, ariko hariho ibintu ntarinze ku munsi nagize ntinabimenye. None gamufasa ntubona mu gihe mwoja mu ntwaro muri benshi ko muhava kumbure mubifana abashinga ntahe banyu bakavuga ko muhava mu basuzugura? Oya, ntitwobipfa, ntibisigura ko iyo umukenyezi agiye mu ntwaro indera bayitakaje, ahubwo arushiriza kuyongereza kugira yereka abandi bakenyezi akarorero ko umukenyezi afise ijambo kandi afise uburenganzira nk'ubwo umushinga ntagizene afise. Ntibisigura ko amabanga yo mu rugo yahagaritse, ahubwo urayabandanya ko umukenyezi w'imboneza. Ndabona ko byohava binabateranya mu bundi buryo, ukabura umwanya wo kurangura ibyo mu rugo, kuraba abana n'ibindi. Oya, je mu bisanzwe novuga ko atamanya ashobora kubura, kandi ari igikorwa niyemeje. Mu gihe mba niyemeje kuja mu matora, niyemeje ko n'ibindi bikorwa byose nshobora kugira kubikora, kandi bisaba kwitanga n'ubwenge n'ingufu. Ibikorwa byanje mu rugo birabandanya nk'uko byari bisanzwe nta gihinduka. None kubera iki mudaharumbira kwitoza nk'abagabo? Igituma tudahurumbira kwitoza nk'abagabo nuko ubwa mbere nta nyigisho zihagije twari bwaronke, ariko ubu nyigisho twazironse tugiye ku mitumba kwigisha abandi bakenyezi kugira bagira umwete wo kwitoza no gutora, bakaja mu matora hagati y'ubwoba tukabikura no kwikengera tukagira tukabikuraho. Mbega iyo umukenyezi agiye mu nzego zifata ingingo hari akarusho biheza bikaza mu kibano canke mu rugo iwe? Neza cyane iyo ugiye mu nzego zishobora gufata ingingo, cyane cyane ku bakenyezi. Mu gihe dukunda kurenganywa, hari ikintu gikunda kuba hageze ko abagabo bafata ingingo bashobora guhohotera umukenyezi. Je ntanze nk'akarore ndi mu ntwaro, je ndari umukenyezi bashatse kurenganya, icyo nakoze nabwiye wa mbere kuko ari umugabo, nanje nkamukurikira nabwo ntushobora gufata ingingo wenyene. Umukenyezi nagize naramurenganuye, segiteri ntashobora gufata ingingo, mvuga ati ugo rubanza nubwo amanyanga ntushobora gufata ingingo, kandi ugo rubanza rwarahagaze niwo mukenyezi ararenganurwa by'ukuri. Amabi akorerwa abakenyezi aragabanuka. Je nko ku mutumba ndiko abagabo basigira bavuga ngo wihenzwa kwita umugore azera akabimenya zorohukira hehe mugashikira igishinga ntaye nshinga, kuko abakenyezi beshi iyo icyo kibazo kibaye baraja kunyitura nkaza kubatunganiriza, kuko ubu n'abashinga ntaye basigaye birinda gushwanira abagabo kubera bazi yuko ati azera akabimenya muzomubonera ku mbuga iwawe ko ahoteye umugore. Akamuntera abandi bakenyezi batarashika ku rwego ngo shitse ko kuja kwitoza mu matora, nuko no bakangurira bakikura mu bwoba bakaza gutora no kugira no kwitoza, kuko ni ibintu byoroshe.